Reka tubikurikire na itoye exam yatanguye. Nibiki Mwana exam kera abantu bari mu bikidakese. Usigura mu kabari ndaki. Isi wite. Umutida. Ikira. Man, ni dizere last wijiri mu nibikira bane. Man, iyo saa yongera niyo yaguye. Reka uburofa. Karabaye. It's too late to apologize. It's too late. Said it's too late to apologize. It's too late. Yeah. Mbiriza rero sha Olof ndakubarira. Ukihenduka ayoberwa Olof, urabona ko tuntu twose twaguhereje ko aha nta n'ikintu si nkironka n'amahera yaku. Ukihenduka ayoberwa ndakurahiye utazoca uza ngaha kwisuka. Asha uburira mvunagura itongo ndi majenyene uzoca uduga wihebe. It's not from you. Bye bye go na gugu gugu. Alidanganya, anatoka gera, alinambia sina pesa ya chakula. Nilikutana na mulo pamoja, alidanganya, anatoka gera, alinambia sina pesa ya chakula. Olof mwana. Sagema. Banzureke Olof reka. Mugabo rega mwana no kuraba ukazurakora none ko ivyibujumbura byansega kibondo. Ma. Je kweri narabonye ko nagukoreye amakosa amwe na jewe ntusigura. Ni nayo mpamvu. Nirirwa ndakora kugira ndakwereke ko nahindutse. Nahuye n'abagenzi babi. Nkura n'abakobwa beza. Oya Olof. Aho mu gisagara haragoye ma ntugire ngo uvuye ngango bavyoro. Ariko urambwira Olof ko usubira Bujumbura. Nusubire kugira nk'ivyo wagize Olof. Oya je sinosubira. Yo. Ma ndagusavye imbabazi. Mbabarira. Olof. Ndagusavye. Ndagutakambiye. Ukihenduka ugasubira gukora nk'ivyo wakoze. Jewe uzucubaga uranyemera. Jewe sityo. Ejo mu gitondo uzinduka ugenda. Yo. Usubire umviriza. Urihenda. Ma sinzongera. Ubu ndundi muntu. Nzoba mbona. Reka nje gushira kuduhagaragara nturara gusa. Ndagukunda Imana ikumpezagirire. Ngo mbere ndagure. Reka negere gushira kuduhagaragara. Oya reka ndabishobora reka. Sha urakoze. Uno munsi turagenda kandi turaza gukesha. Iyo miziki numvise ivugiye he Olof? Jesse jewe. Iyo miziki ivugiye? Si jewe. Iyo miziki suri. Urasubiriye. Aro. Ubunyane. Nukuri kwa Imana zirarema.